Douglas. Special Driver. Special Driver. Hello, everybody, everyone, everywhere. I hope you are doing well, guys. Natwe turashima ndiho yadutumye bino bintu dutegerezwa gukora kugira ntituze tubazwe ngo itaranto naguhaye kubera iki wayihambye. Of course, ino ni Fresh TV 257. They call me Ndikuri Ronse the son of God, Dr. Vrov, aka Diko, umusore muto ariko munini, umuhanga bariko arakora bino bintu mu bijanye n'ubuhinga bamwita Prince Keys, na kandi kajyo kadasanzwe n'ubundi munezero twumva twikoreye mu zindi nguvu zikomeye cyane tubashikiriza Special Driver ku yindi ncuro. Simba DJ nyene ndi kumwe na mugenzanje yitwa Libatro Freedom, n'amakuru menshi meza nibaza yuko ahari tubafitiye biciye mu biganza by'uno musore, ariko nanje ubona yuko mba nahageze. Iyo tugeze aha dukubita tubangura ntavyo guteba. Bwana Freedom, ndakwakira unadukubita ingingo nyamukuru zigiza no makuru. Ingingo nyamukuru zigiza amakuru yacu ni Joaquin Smith, ubuzima bwanse, Abel Nduwayo yimbiwe bakiri muzima. Ikomenyesha amakuru ya Fresh TV aridogerwa cyane. Asta official ukuri kw'ivyo yaramaze iminsi avuga ko kwagiye ahabona. Taza kwakira Mikhael ku murongo wa telefone nyuma y'igihe kitari gito. Abakunzi bibamukumbuye baraza kumva byinshi bimuvugwa ko. Filime nshasha y'umugwi wa Rubizi izina ryayo ryamaze kumenyekana. Mwarimu Augustin, filime yiwe Intare season iri kwiravugwa gute, iri kwirakirwa gute? Mr Sami ahaguruka mu gisagara cya Bujumbura, mbega agiye hehe, ajanye nabande, agiye mu biki? Ivyo nivyo muza kumva mu makuru yacu uno munsi. Karibu cyane, turabakunda. Turabakunda kabisa, we love you so much. Kude chapeau ku muntu wese yafashe uno mwanya ukabakurikiye Special Driver. Bamuvuga nk'abakabo nk'abantu baba barariye umutsima ukabashika. Musaza umeze gute? Ndahoro kabisa. Tene numvise utangura utekanye cyane na Fatimana yanje uyo muhungu. Nta mutsima yarayari. Mutsima ntakaye. Wariye nariye nahaze canke uvugira kundasa. Indaza kabisa. Mbanezerewe guhura nawe, nkongera nkanezererwa guhura n'abakunzi ba Fresh TV. Ubona neza yuko kino kiganiro baba bagitegereje ari benshi. Nukuri baba bagitegereje ari benshi. Nanjye mba numva nagukumbuye kugira byiza nawe, ko ngaganiriye byiza n'abakunzi ba Fresh TV. Tunabasangiza n'amakuru abariko aravugwa mu gisata ca sinema y'u Burundi. Yego rero ku ruhande rwanje meze neza. Umeze neza. Ndanabaramutse, ndabaha ikaze kudukurikirana kandi ongere babane natwe kuva mu ntango y'iki kiganiro gushika ku mpera. Turabaha ikaze kabisa. Ariko mani wagize birthday ntiwanadutumira. Birthday. Yagenze gute? Wanywereye? Birthday rero hajya. Nanywereye. Uranywaho? Nanywereye kuri stati. Uranywa? Yego ndanywa. Sero nico ugira kuba wimviye shobora kuba. Wavyakiriye gute? Ni birthday yawe yantangaje, nabonye wagiye werekwa urukundo rwinshi n'abantu kugeza n'igihe n'abantu novuga ngo ntari nzi ko munazinanye bakwifuriza ibihe byiza. Wavyakiriye gute? Kuri bijya bintu kandi kwanje navyakiriye neza. Ubundi nararengewe kubona nyine urukundo banyeretse. Ahanini ibintu novuga amajambo y'uburemere bagiye banyipfuriza bishika naho nanje ubwanje ngira Rwanda mvuga ati mana yanje ibintu mushishira mvuga nti mana yanje fasha ibi bintu banyipfurije canke image bampaye canke bambonamwe fashe nshobore kuyigendera kandi ishishikari gidi kimazi uyu n'uwundi ashobora kuba amanzi jisho. Uruhande rwanje no kuri byarankozeho kandi ndabashimiye cyane. Wowe wese yagira icanyipfuriza
wese yagize icyo avuga, wowe wese yafashe umwanya we aramustinga aranshira kuri stati abaye postinze ku mapaji yabo ya Facebook eka n'ahandi abanyandikira inbox bambwira byinshi nukuri Yesu abahezagire. Hanyuma kukijanye na kunywa navyo turacanywa kandi mu mpange ntiziraherayo tuzobandanya tuzifotora biri imbere nivyo byinshi. Yego abatirisa wari kumpamagara kandi ati cyane nuko Braludi yakomeje oya nubwo itari kuba Braludi abido y'amazi nayo bari kubwira oya bayagusuke ko nje ndayanya oya twari kuvoma meza basi oya tondekene yatereyemo agasukari n'akandi kambiro kandi muze Braludi ntiyumve vya bindi vy'ababandi jewe ikinyobwa canje ni citro ndamutse mpindo yico nywa Sprite n'igisa na Sprite igisa na Sprite bishatse kuvuga wa mugabo abo tuharenge ishiza nuko byakunze bikagenda neza cyane nkino misari indirimbo imaze iminsi iri kirankirigita mba numva twayisangira n'abakunzi ba Fresh TV urayizi ayuzi ni indirimbo kabisa numva notura abantu badukurikiye special dedicace ku mumama narakozwe ko cyane nsanze bamwe mu bamama abakuze bafata umwanya bagurikirana ibiganiro byacu. Ino ndirimbo ndayiture witwa Mama Baju, Mama Bera, Mama Beshu maze kutwereka urukundo ubudukurikiye cyane. Mama wubahwe cyane turakenguruka urukundo rwanyu kuko sinzi kurabona abantu baba mama bakuze abafise yandi mabanga menshi ibindi bintu bari karakora kubona yarafata umwanya karaba special driver ni ibintu bikora umuntu umutima yaravuze Mama Baju yaravuze yanagize n'ico avuze kuri comment n'ibintu byari ko biravugwa ku mukobwa yitwa Asta Official ubona yuko ari umwe mu bantu nuno mwanya badukurikiye ino ndirimbo ndayiture mwebwe mwese ariko kandi navuze yuko ishike ku mutima umama yitwa Mama Baju n'abandi benshi baba badukurikiye sinzi nawe ko ari umuntu wotura ino ndirimbo reka ndayiture umuntu yitwa Reverie Vyizigiro nta wundi muntu yitura ko uwundi muntu reka ndayiture n'umuntu yitwa Arcade Niyongabo ndayiture n'umuntu yitwa Emeline Negamima nyene nzi yuko adukurikiye indirimbo ni umusore yitwa Rich Kage yitwa Sinovako ndayikina yose uko yakabaye guys indirimbo irarenze reka simvuge byinshi bene bashaka mu kuyitambura zunguza umutwe ushatse urahaguruka userebure byose biremewe. Master Key wababaje benshi nicyo cyatuma nukwizera ngo njyame nsinzire na turi nawe nawe tuzogera ngo nawe nijyo uzoheba that time is over tena wewe tuni so time twegeranye ngifundo si ovako murukundo wajunekeka kukwizera ni wewe gusa shaka by my side lo prove them wrong tuzogumana till I die cause you are my woman wala lo that time is over tena wetu ni so time
my god, what a beautiful song forever man. None haba Ami Pro za Buja FM za PJ Classic FM uyu musore ntawe babona Black FM Black FM nayo nyine ivuze umuziki RFM hoho mu masaha ashika 12 iraza kubira kirasamira kuri RFM radio kishante ku 88 n'ibice 9 indi mbo sinova ko mukanyiraza kubira kiravuga sinkunze cyane kumviriza uturirimbo turarihinyanye mu ako nawe nabonye katasi narindire kujamba ndabura mugangabona nagize atasi kumviriza nkabona karagushika amajambo arimwo oya voilà wumvise amajambo arimwo nkunda hanatangura avuga ngo kukwizera abari karashaka kwerekana ngo ni nko kugura twamugina ukavuga ivyo abantu bagenda bakubwira ufite ni nkuru yari karigana abwira umukunzi wa Vatishere bavuga uko nuko be bavuga yuko ejo tuzohebana niki ataho bukera mbere oya avuga yuko bavuga yuko yahemukiye menshi uwo mukunzi uwo mukobwa ati rero aho bukera nanje uzongenza nkuko wagize abandi bose tariko nagenda bakurira inkoni kugishitsi ndababwire ko yani nimedata kama super group yarafashe urumva tuvuge ko ariko hakuntu umukobwa ushobora gusanga hari abantu benshi abamwe n'abandi yagiye arakundana nabo ugasanga muri societe cyane ahantu abaye asigaye ari iciro ry'umugani atujya nta muhungu wamarana kabiri ati nubwo mushobora gukundana akakwereka ko gukunda burategura ko akanya n'akanya ashobora kugusezerera rero bishoboka ko no muhungu nawe yashikiye muri ivyo muri ico kingo bisa nkaho uwo mukobwa yahemukiye benshi bagenda bamuvuga ko amakuru atandukanye ariko aravuga ati jewe rero voilà urukundo uri kuranyereka ahubwo nakwihomye sasa hari umurongo nakunze uhuje n'iyo context wari ko uravuga avuga ngo prove them wrong urazi go provinga abantu wrong ico bisigura ni nkaho baba bipfuza kubona yuko twatandukanye twebwe uburyo twagitinga imbere y'abo bantu twagerageza n'ubundi kubereka ibisa nivyo bo bashaka kubona sizi kuri batara kano kana bigasa naho nyene tuba provinga canke tubereka ko twatandukanye oro twebwe babiri turazi uburyo turiko turubaka ibintu turazi yo turiko turazi hano nahakunze cyane ngo prove them wrong bereka ibitari ibyo ariko bobo bibaza yuko ari ibyo n'umusore yitwa Rich Kag numapkami ariko wumvise uburyo aririmba ino ndirimbo ni nziza yo barayandikiye canke no bayimwandikiye je ndinze nkubwira indirimbo ko ari nziza wumve ko ari nziza ebana Rich Kag jinda yakomye nta bujyajya burimwo nta n'ibindi bintu ngamije iyi ndirimbo irarenze niwe yiyandikiye muri kurambaza ngo yandikiwe nande Rich Kag niwe yandikiye ino ndirimbo uyu musore ako kakage se kuri kora karara ndaza kumuhamagara vuba ndizomwakira muri special driver ariko tuzokorana ibiganiro abantu nk'aba bakwiye promo ariko rero uko kantu kavuga ugasubire uyu muhungu ni umwe mu banyamuryango bakomeye mu bakinyi ba filime bari hano inde none iri zina rya Kage aho Rich Kag biboneka ko rino zina ni izina yahinye good Kag uyu musore namaze kuronka amakuru yuko ari umwe mu banyamuryango bakomeye bumwe mu bakinyi bakina cinema ariwe Kadora Vere vuga amazina ya Kadora Vere yose yamare niho buramwe akantu ka Kag uraza kuri insubizamo gusa inkuru ntaramenya neza sinzi nimba ari mu muvyara wiwe sinzi nimba ari musaza wiwe ariko no muntu ari hagufi cyane ya Kadora Vere Kadora Vere niko kagisye uno musore ikintu cankanze cyane nzo nabibaza neza iyi Kag ishobora kuba ari kagisye binavugwa yuko ari hagufi cyane y'umugabo yitwa Amede Manirakiza kuko nibyaza kuba ari byo Amede Manirakiza nubwo atakantu ka Kage karimo oya simpaka nimba nk'ubo bavukana Amede arashobora kuba ari nk'umwana w'imfura bakaba bararengagije kugashirako muga abasigaye bose bakaba akantu ka kagisye ariko uno musore yavuga yuko ile de la famille kagisye ariyo mpamvu nanayito ino ndimbo umuntu yitwa Mama Bera Mama Baju Mama Arenesia Mama la Bere de la Bere famille Mama Kag bivuze yuko ashobora kuba ari we muzi wa bino bintu ntibyaba ari byo wa muhungu ino famille uno muryango uraza kuba uteye ubwoba nico nagira mvuga uza kuba ari umuryango novuga ngo
w'igitangaza kurundi ruhande kandi wahezagije ingabirane. Nibaze gutangara banashidutse umwe yarafashe akarere ka sinema uwundi yaramaze gucakira umuziki kandi bose baregejwe ku ruhande. Aba bahungu bawe Love Music ntibasubire kwisuka. Oya ntibasubire kwisuka. Ariko biremewe yuko umuntu aza akagenda ashira ku ruhande nkuko akazamuka. Kuko abo ntaho babagiye baza kuba basigaye ku murongo nk'uyu abandi bari ku murongo ukurikiye. Umujyagano karimba cyo ngenda nakafirenge ko gatora. None akabaza nibaza we nka Doctor of Love iyi ndirimbo ikubwiye iki canke ku bantu no munsi bari mu nkundo canke ubona yuko ni inkundo zisa nizifatiye ikibanza kinini nakubari sana ni giki wokuramwo cyaye kuri babantu nyene bawumva bagenda bavuga kuri nabiriya mbega birakunda ko umuntu ahemukira benshi ariko akagira umwanya akavuga ati uno muntu rero jewe harageza yuko ndamwifatira canke yangeso yahoranye kuva kera ashobora no kubandanya ubaje ikibazo ceza nkunze gose nihuse icigwa bakwiye gukora muri no ndirimbo ni cyane umuntu arashobora kuba yaraciye mu mateka yakahise kandi atari meza ariko ivyo bintu akabicamwo akoreshejwe n'ubuzima canke n'amateka y'urukundo atari bwamwemerere guhura n'umuntu wanyawe bikaza bisobanura ikintu kivuga ngo kuriya kuntu yari ameze muri kahise so kuvuga yuko ariko yoguma kuko hari ivyo yaciyemwo yabikoreshejwe n'amakosa y'urukundo rutarigo uno munsi rero akabavuga ngo ndaronse wa muntu wanje wisezerano ivyakahise narabirenganye amakosa nakoze ndayihanye guhera uno munsi ngiye kuba mu murongo mwiza w'urukundo bisigura ngo uwo muntu ntiwite kuvyo bamuvuga ni wite kuvyo ari karakwereka kuri uwo mwanya kuko ivyo muzoba muri ko murabamwe urukundo azoba ari karakwereka niko ruzotuma mutera intambwe mukagera kure hakaba harimo n'ikindi kicikwa kivuga ngo ntitukagendere ku mabwire n'amajambo y'ivyo tubwirwa ahubwo reka umuntu tumuhora ikosa wenyene yikorewe atari ryo twabwiwe reka umuntu tumuha amanota ku kibazo wenyene yikorereye atari ico yakorewe n'ubundi muntu nico cigwa numva bokura hano hantu ariko wa mugabo we twende tubakubise akaverizio gospel ari turirimba mu rusenge sibyo ko nahandi hantu twaharirimba kano karirimba umfashe toga feeling ijwi ntiriri neza ariko baraza ko nyihanganira sinova ko wapenzi lako nimenata kama super glue umenibamba mama sinova ko yabaye gozi Freedom reka tubandaje ivyo ndirimbo bagenda bayirabe yitwa Sinova ko nyina yitwa Rich Kag umwe mu basore nakunze bafise nakajwi keza iri kuri YouTube baraza kuyisanga ko uburyo baririmba twihuse cyane uno munsi abantu bashobora kutwitura tukamenyekanisha ibintu vyabo mu buryo butandukanye abantu bakabibona haba kuri Fresh TV haba kuri Fresh kuri Facebook yose turahari haba ku mbuga za Diko Entertainment haba kuri Independent Voice na hantu wese mushobora kudusanga wa muntu ufise ibintu byinshi byo kumenyekanisha niko kanya kawe ko kutwitura munatwemerere tubanze dukorere ku mafaranga Special Driver muri kino kiganiro c'amateka turi kumwe na Fresh Shop mu bintu biri freshi hano murahasanga imvutano z'akatarabone kutosanga ahandi hantu na hamwe n'udupira twazo murahasanga kandi ibitambara byiza by'amakositimu amakarite yose amatisisate y'ubwoko bwose n'izindi nyinshi zitandukanye zo gushonamwa amakanzu n'iyindi mideri mwipfuza ino Fresh Shop muyisanga kuri Avenue de la Mission ni galeri nshasha yitwa 2 Stars Shop Mall ifatanye no kwa kimwe mu bibanza musanzwe muzi cyane mu gisagara hagati ca Bujumbura nimero mwobatora ko ni 61 ubusa 2 93 bantu mwese mufise imanza wewe wifuza kubegwa mu bibanza by'iteka bitandukanye niko kajyo keza ko kwitura ino nzu y'igitangaza kugira ibigufashemo. This is Fresh Shop
we shine to progress. Turihuta cyane muri special driver bwana Fridore, ubona yuko twamaze no kwinjira kucitwa top 5 count down. Kubatabizi tugiye kuza tubaha filme zitanu za mbere zigezweho zizoba ziriko zirakubita hirya no hino zisumba izindi. Byinshi tuzofatirako canke tugiye gufatirako nuko tugiye kubaha uno munsi muzobimenyeshwa hanyuma. Twihuse cyane ku mwanya wa gatanu hari yihe film. Nukuvuga ngo tuvuze tubanze tubasigure countdown duhera ku ya nyuma tuja ku ya mbere. Yeah. Bakakubwira ngo umwanya wa gatanu number 5. Baba cyumvise ico kijwe. Bibaza ko ari iyihe filime? Batubwira ku mwanya wa gatanu hari iyihe cinema. Hari filime yitwa number 5 Behind a Smile. Niyo iri ku mwanya wa gatanu. Ino filime ni yande? Ino filime umwanditsi wayo ni Iradukunda Albert. Ariko kandi ikaba yasohokeye kuri channel yitwa Burundi Star TV. Igice cyayo cya kabiri, igice cyayo cya mbere ikaba yari yasohokeye kuri Sinta Films. Kuko twabivuze mu kiganiro cy'ubuheruka twabashikije yuko igice cya mbere yari cyari cyasohokeye kuri channel ya Sinta Films, ariko icya kabiri kijya gusohokera kuri channel yitwa Burundi Star TV. Boneka yuko yagurishijwe nubwo bataratanga umuco uye neza ukuntu icyo gikorwa cyagenze. Number 4 ku mwanya wa kane hakaba hari filime yitwa Imanga Series. Ni kuva kwa Aberendo wayo G5 Production. Ino cinema ikaba yamaze kwifatira umwanya, ubona yuko yaje muri filime zitanu zikunzwe mu gihugu cy'u Burundi. Number 3 akamanyu kumushaha kuva kwa Mr. Sammy Official. Akaba ari ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri hari Number 2 Series kuva muri 3FA. Congratulations, shout out to you Fanina Vin, uri kurakora kuko filime yawe iri nziza ku mwanya wa kabiri. Byumvikana yuko uba watoboye, uba wakubise number 1. Ubufite muri bakati number 1. Ukamenya ngo number 1 ni filime yitwa Ingaruka Series ku mwanya wa mbere. Uyu umuntu uzatumukomera amashi. Ni filime novuga yuko imaze igihe kitari gito kuva muri GN Films umwanditsi wayo akanayiyobora ni Sabasi Nkurunziza. Ni filime imaze umwanya muremure kandi igeze kuri season ya 5. Urabona yuko iri kwirakirwa neza kabisa, kandi abantu bose bariko barayikwikira baravuga ati nibandanye. Ahubwo mbere bagashishikara no kurekrama canke kuvuga ati harimwe abakinyi twabonye bari batanguranye naye ariko buno misi batariko baraboneka batuzanire nubwo iryosha, ahubwo hari akandi kabijya ko kuyongera kugiye kubabona. Aho sinza kubateba cyane bana Sabasi Nkurunziza, shout out to you, big up to yourself. Filime yawe inondwe akaba ari ije ku mwanya wa mbere. Ni ibintu byiteka, ni ibintu byo gukeza kubona ingaruka ari ihagarariye urutonde uno munsi. Niko zari zihari izindi zitarasohoka canke zasohotse zisa n'izarenganye twafatiye ku mwanya wa ruhari, ariko kuzogira amakenga twavuze yuko tuzobaha ibintu dufatirako mu kuvuga yuko filime ariyo iba ari ya mbere canke ku rutonde ruba ruhari. Ndabibutsa nihuse cyane, ku mwanya wa gatanu hari Behind a Smile, ku mwanya wa kane hari Imanga Series, ku mwanya wa gatatu ni Akamanyu kumusha, ku mwanya wa kabiri hari Urugo Series, ku mwanya wa mbere hakaba hari Ingaruka Series. Twihuse cyane. Joachim, ubuzima ubumubanye akajembegete umugani w'umugabo wawe. Abandi nabo ngo yahebevye. Special Driver. Special Driver. Ikantu ko guhebeba Joachim nawe ubwi warakivugira. Je twarahuriye NGZ arambwira ati musaza amasengesho menshi je nahebevye. Yongeye no kubyandika biciye kuri page. Ati nimuze munatangara ngeye gusaba Dani akampa no mufasha gupima ifu. Kubera Dani yabimenyeka rugikubita ritoke Dani uyebere mu mangazini ngoza ariko aridandariza ifu. Nibigayitse nivyo gukeza. Nimba umugabo hamwe vyo kwanga akirondera kandi kanyuro akandi kobo, umugani wa Sami bafise filime ntwenza ngo nimba ari umwobo w'uruko aramatitira ntwenza cyane akaca yigira kwidandariza ifu. Uriya mugabo baranteye inkuru ndumeko burya Dani ni umwe mu bagabo surusaku tubivuge ushobora kugeza ingozi kuhagera atakuraje mu nzimwe akakuraza no mu yindi zose ziwe hajya mu gisagara for sure.
ni na Dani nyene duherutse kubona ko Etat civile Dani yanafashe intumbero y'ubuzima kubera burya wa mugabo ikintu citwa urugo ni intumbero y'ubuzima. Hano uzogera kuri byinshi n'amamiliyoni uzoyatunga muga hariho urugero utazigera ugera ko muri societe igihe uzoba ucitwa umusore. None ayo mafaranga yose nawe yakuye muri filme cyangwa arafise iyindi minyiro wewe? Oya uburyo biboneka Dani yakoze umwanya munini akora sinema mugabo arafise n'utundi tuntu yagenda akora ku ruhande. Hanyuma biranavugwa yuko uwo yarafise sinzi nimba ari uwo bubakanye cyangwa uwo bahorana yarafise umufasha amufasha nyene bagafatikanya amushigikiye mu migambi yiwe. Biraryoshe kubona umuntu afise umukunzi akaba afise umudamu avuga ati mukunzi dukora ibi nibi dufodekanye ibi nibi mugasavinga nawe agaterera ku iterambere ry'urugo. Muri ico gihe usanga abantu bateye imbere nico catumye Dani agenda atera imbere mugabo sha Dani niyaza akavuga ngo yakinye filime ngo yitwe Irondo oya Irondo yari TV akavuga ngo yamusigira miliyoni 200 zo kubaka inzu zo kugura parcelle Ngozi azoba duhana muge kintu nemera ishobora kutayamuha mu buryo buri direct ariko ikayinjiza indirect ugasanga nka Dani yigaza gukora agafilm akamenyana n'umugwiza atunga runaka bakora n'andi ma business biciye muri iyo film byose biguma byitirirwa ko yabikuye muri filime kuko yataje ngo aho hantu bamubone cyangwa n'abantu ntibyari gukunda. Kwego tuvuga Joachim akantu ko guhebeba nawe nyene yivugira niko cange siga akantu tugarutse ku bivuga by'ubwiwe biragaragarira ku dufate yaramaze iminsi bamwe bavuga ati yabuze ariko aratanga ibikorwa ku bakunzi biwe yafashwe n'ibiki none habaye ibiki ariko Joachim akavuga yuko wewe ngo ariko arakora nuko nubwo atabari ko arabaha ibikorwa kuri channel yiwe inyuma hari ya kamera hari ibindi bikorwa ariko arakora kandi biko biramwinjiriza ariko kandi nubwo yagarutse na filime yisamarira series turiko turabona yuko abantu batari ko bara nico nagire mvuge nubwo akantu ko guhebeba amin akantu bagatahure na gasrenge kari hano hantu ni nko gusubira inyuma umuntu agasubira ku isuka bikanga je sinumva ko twogakara ko cyane mu gihe Joachim yese yivyukiranya akaba afise filime yashize hanze yasohoye filime cyane yego yasohoye kandi igeze kuri episode igira kabiri episode nageze ku gice cayo of course ikigira kabiri gusa nyene amakenga hari nayahe Joachim navyo ibikorwa by'uburyo byari maze imisi birabwa ukaraba iyi fear women iri yashize hanze urugero yariko uca subira gusohora sinema mu kiringo c'imisi ngahe 9 uza gusanga atana ama views 10,000 afise hari hakantu ko gusubira inyuma bivuze rero ngo bwana Joachim subira mu mizi subira kuri ya nyundo yagufasha gucura vya bindi urabantu biriko birapfira ashobora kuba ariko for example ariko andika amasinema ata story afise amasinema adakora abantu ku mutima nico ndiko ndibaza naraba ahantu bipfira kugira yivyukiranye vyanyavyo abantu bakubite film cyane byo babiri ko biranava ni na Joachim no munsi ubona yuko mengo ariko ukuntu ariko arahindagura abakinyi tumuza afise team yiwe y'abantu ariko arakoresha ariko hari n'amajambo yavuze mu minsi heze iboneka nkaho akakantu mvuze niko akarabe neza abitwa bale n'abandi benshi baraje hano baravuga tujye muhungu muzobibona yuko twari tumufatiye runini kubera Joachim tureke kubesha boya Joachim wanyawe umwe yinjiye mu mitima y'abarundi tumuheruka mwibanga series sinzi ko tubyumva kumwe wa mugabo ego nyuma yaho yarakinye n'izindi yarakinye n'izindi mugabo ujya definition y'umuntu yitwa Joachim ni ibanga series rero ni bande ni bamika ni bagashuhe ni Kersi Adnet ni nababareyi nantuzeya uyu musore asigaye umwandisi Iva Menga yavuye aza mu nyuma n'uyu muhungu w'umukomedie uyu Makanyaga none Joachim kuvana na bano bantu ikinogo kiriko kiraboneka ibi nivyo nama nabwiye abantu ikintu citwa iyogi abantu mwafadikanije urugendo mu ntango mwubaka akenshi iyo biyonkoye mu buryo ubiboneye bitavuye ku iterambere rya gusunikiye kubandanya uduga cyane akenshi urahagwa ni kantu kavuga ngo wagitiwe wagitumba tumbawe wiyonkoye ku mizi ugasigara wenena mu kirere wamashamiwe uruma ushamikiye kuki kuri icira imizi none wamukinyiwe wa mba numva ari n'umuhamagaro w'ubukozi bw'Imana uri kurambiramwe mba numva nosikara mbwira abantu nk'uvuga ubutumwa mba numva ibintu biriko birabira muri jewe narababwiye kenshi umwanka kumva bwira mugenzawe ngo turakeneye revolution Prince bwira mugenzawe ngo turakeneye revolution muri filime y'Uburundi
none tuvuge yuko Joakim Eh, yoba yarahemutse yoba yarahemukiwe Eh. biriko birava kuki canke ko tuzi yuko nabo bantu kugira ngo tubamenye niwe yoba yari yarabiyubakiye canke yabatoye ahantu basanzwe bariyubatse Verizio yabariye abantu voilà bajikazo ciza Verizio yabajya abantu ivuga yuko Joakim yahemutse ariko iya Joakim nayo ivuga ko yahemukiwe tuziteranije ari zibiri tuzirengagize gato tuvuge gusa ngo nimba Joakim yasubiye inyuma nyuma yo kuvana n'abo bantu yakinye karata nabi yaba yahemukirwa yareka yarashoboka ko arokirita abandi bantu bazima bagakorana abo bari kumwe no munsi nawe ubwiwe bisigura ko ta power bafise nk'iyo bahoranye nico kintu twovuga twihute cyane no kwa Aberi Nduwayo ashobora kuba ari mu bagabo bake bimbiwe icobo iriya nkuru yabaye tugiheza special driver twakoze last week bitunanira kongera kwatsa ikiganiro cari caheze ngo tugaruke tubivuga ko mbona makuru mabi n'umuntu je yatangiye ku telefone ambwira ati bana musaza bibaye n'ibikira mwe ati what aca ndungikira inuze ya screen ivuga ngo RIP Aberi Nduwayo remember an important person abatazi iryo jambo niko bisigura remember an important person tuzohora tukwibuka canke twibuka umuntu w'ingira akamaro yabaye narashanga mu kiyo ndavuga ati umusaza anaga dunia kweli je nabonye abantu babindungikira inbox ati Aberi Nduwayo yapfuye kuko nari sanzwe mfise amakuru yuko ego amakuru ubuzima bwe canke amagara yiwe atifashe neza ego aha nivyo twakoze ikiganiro ari mu bitaro Aberi muga twagiye tumenya no y'ivyo mu bitaro hanyuma tumaze gusohoka amakuru yagiye abandanya niki baramubika burya nyene umva kubera yaranagwaye yanavuga wende bukayara kunungikiye ubutumwa Aberi warabo yarakunungikiye ubutumwa akubwira ko arenze ndamerewe nabi yavuze ati karabaye urumva ubwo nyene nkibibonye naciye niho canja kuri stati yiwe ndaraba nawe nyene yaciye screeninga acharandika none nk'abantu nk'aba bagira ibintu nk'ibintu kuri guhamba umuntu akiri muzima iki mu rujya mwanya nyene nanje inbox nabonye link nenga ya Imanga yandungikiye behind the scene voilà behind the scene yanavashi none afise umuntu akora akoresha telefone yiwe niho twavuye tubirondera dusanga umusaza is alive ni muzima iki kintu rero Fridore urupfu ni rwabuza bugwica nabandi bazopfa ni kwanse no gupfa nejo wokumva twasinziriye mugabo muntu wiha ikintu cyo kubika umuntu agihari muntu wamba umuntu akomeye yaranagwaye niki ndohava twibaza ko Aberi ibintu aguma avuga ko abantu bamugenda ko bamugirira nabi bamuhana amashano ari byo bakuno abantu bakaba bariko barapibiriya bino bintu bifuriza umuntu gupfa ariko akantu twobwira umuntu ashobora gukora ibintu nk'ibi canke yifuriza mugenzi w'ikibi nk'iki yomenya yuko burya umuntu kubaho si kubw'impuhwe z'abantu cyo kubw'igihama umurivye nabivuze neza ati sikumi kwa kubaho kumuswe sisa gace burya kaba kavuze uribereye kuko agace karinze kabona occasion yo kubona umuswe uri kuri yerereza karawupapura ukuri kuko nimba biruko Imana imufise ko umugambi wiwe ubwawe umwana w'umuntu atazi kandi nubwo umuntu yofirigita ivyari byo byose akeneye canke yipfuza adashobora kugira oya isaha itageze gute ariko isaha itaraye ntashobora no kuvuga ngo bihura n'akantu uwo menga karatwengeje ariko mukiyumvireko kavuga ngo nzorinda mpfa ntapfuye Zikina ku kantu gasigura uwo menga kari comique ukuntu ariko gasigura ngo hataragera isaha yo gupfa sinzopfa ngo bikunde rero Aberi ico kimwe n'abandi bantu benshi mbere n'umuntu wari wo wese azorinda apfa adapfuye no kuvuga ngo ntushobora gupfa mbere y'urupfu wawe ubwo rero ni Imana yonyene iru program ikavuga ngo Fridore tere date sahini ku musegonde unoyo azosinzira kandi abantu nk'abajya ntibapfa arasinzira sha urya mugabo Aberi n'umunyamahoro Aberi abana neza n'abantu Aberi nta shitani mugenda ko Aberi ni wa muntu asanze ibibazo aho biri yifuza kubikemura Aberi he is a problem solver not a problem causer sha uyu muntu mumuhora iki Aberi pole sana Imana imuziga uzobaho Aberi uzoramba uzomera n'imvi ici Imana yakurungikanye hano ku isi ntushobora gutabaruka kidasohoye gusa turateye ibyatsi iriya ngendo mbi tubandanye amakuru yacu
umenyesha makuru Diko wa Fresh TV nawo aridogerwa na bamwe n'abana bariya makuru mfise rero ngo umwe mu bantu bariko baraha ikibanza kinini canke bariko baraha inguvu umuntu yitwa Nyama kugira ngo bakubite ahababara ubu nanje rero ngo barangeze yaba aba bantu ni bande banyagiriza ibyo bintu kuko je ndamutse menya amazina niho no bishura neza byoroshe abakinyi ba filme nibo banyidogera je abakunzi ba filme y'u Burundi urumva yuko ngo urikura muha ikibanza kinini kugira ngo avyibuhe cyane ariko jewe abakunzi ba filme y'u Burundi beshi twibaniye neza twibaniye neza n'amakado yabo sinzoyakira sinzonaherokoka kuko umuntu atahura arabona akazi Diko arimo kugira bino bintu akazi muri no mwanya ntakubona nubwo twofata ku kazi ndiko ndakora muri no mwanya bagenda bino bintu ndiko ndabikora ku bw'ugwanko kwe mu bariko baravuga bino bintu nta numwe mpemba nta nuwandihiye taxi najemwo kugira mbe nicaye hano ndiko ndakora kino kiganiro tubanze duhere hano hantu uwitwa Nyama wewe imbere ko dushika kuri Diko afisa yahe makosa mfashe uko no munsi umbabarenda kubatize umuvugizi w'abakunzi ba filme y'u Burundi ndanakubatize umuvugizi w'abakinyi ba filme muri rusange tuyagerera Nyama yagirizwe iki Nyama ku ruhande rwa bamwe bavuga yuko ngo hari ibyo akora akanarenza urugero kuvuga aho yari gushobora kubivugira box cyangwa kabegera akabwira ati amara mwakoze nabi cyangwa akoresha imvugo twokwita mbabarira amatwi kugira ngo atange ijya message yiwe ashaka gushikiriza ko ujya mu ngo rero hari ibyo ariko arakora bigasa naho yarengereye rero ndashaka unyumvisha uburyo jenshi ndabigiramo uruhara rero ngo uruhara imbere yuko hanyumvisha ariko ndanabishura Nyama twanavuganye kenshi ibyo bintu hano mu kiganiro barabonye muri special drive ni iherutse aravuga ati je ntabwo nkungamije mwa bino bintu ahubwo ndi mu nzira yanje yindi itamenyerewe cyane nizo mwari mumenyere yo kubaka ujye umuntu kuza agasemerera agakoresha energy ziwe gupostinga ku mastati biravuna ukaja ku mapage n'iki simbona ko wowe ugamije gusambura kiretse wowe ufise abagutuma ngo genda usambure turaza kuguhemba oro na Nyama ndaza ari muri abo ntahembwa akantu gusa tutabeshanye nimba kanabaho kumbure yogenda akosora ni mu gihe akantu avugwa ko gukoresha imvugo ngendenza rugero ko bagahari nagenda gabanya ni mu gihe ivyo akora yoba yinjirira abantu mu buzima agashira hanze bitacegeza kuvuga akoyoga kosora mugabo Nyama mwenyewe nawe nyene bino bintu ntari karabikora kugira asambura ariko aragerageza kubaka muri mamurongoro wo kubaka kumbure hari igihe umuntu ahenga amagato akavuga ico atari kuvuga akitwara uko atari kwitwara niyo mpamvu tubafise baba mwebwe abakunze ba sinema baba bakinyi ba film binararibonye ariko bafise mu mutwe hateguye nitwase impanuro zanye ariko nimutanga amafakte mwerekane ibintu bizima naho ubundi je Nyama sinomukura muhira aje gusambura bro jereka ndakubwiza ukuri so kwiyemera mani je mfise abantu nubatse ngaha mfise amazina hano yoza kemanga ko nayagize mu ruhara si jewe gusa nabo bwabo bafise mu ruhara n'abandi benshi muga ndafise intererano mu bakinyi ba film atari baki je ndazi ko mfise intererano muri no industry none sha Freedom noba ndi kijuju cane noba ndi umubisha ku rugero rukomeye kugeza igihe nogira uruhara wo gufata inyundo nka bomora ikintu nubatse ndamutse ndanananiwe ndamutse ndanatewe n'inzigo ntazahiza nani norekeraho ngejeje mugasije no fati ya mbere kuja kubomora ivyo nubatse nivyo kabisa ngerageje kugira icyo mvuze kuri ivyo uruhande rwa Nyama ego hari imvugo zimwe akoresha ugasanga yarengereye cyane yinjiye cyane mu buzima bw'umuntu ugasanga ati nk'ibikwe ntibyari bikwiriye ariko kandi ni wa wundi ariko asa nk'umuntu avunira akagohe bamwe n'abandi kugira ngo twubake ikintu kizima itware gucya ibintu by'ibare kugira ngo dushobore natwe kugira ahantu tuvuye naho dushitse biranaboneka no mu kibana ahantu tubaye iyo umuntu afise inyifato zitameze neza cyane no mu muryango baramuvunira akagohe cyane bakamushengeza kugira ngo yisubireko rero mu gihe uwo muntu adashoboye kuba yovuga ati ibintu byose abantu bose bamagurukiye ngo ni jewe mubi canke nibo babi ntabone yuko hari ikosa ariko arakora uwo muntu aba atakintu azovamo ariko umuntu muzima hagurukiwe n'umwe uyu canke n'uwundi bakavuga ati yamara ingendo yawe canke ibikorwa byawe uri kurakora ahantu raraba neza urabukosore uwo muntu akabigendera rimwe na rimwe uwo muntu suko baba banamwanka ahubwo baba bamufise ku rukundo kubw'ineza y'ibikorwa ariko arakora canke
y'iterambere ry'ubwiwe n'umuryango Voilà Bishobora très bishobora bien. Ni nayo mpamvu yaba Nyama simvuze ko yera kuko twese ntitwera ariko Nyama burya hari ibintu ariko arakora uno munsi abantu bazomushimira muri kazoza, hari ibintu mutaratahura uno munsi ejo muzotahura ico vyari bigamije. Reka ndabakarorero basi novuga ngo karatwengeje ariko gakwiye kubigisha. Uwo vyakira gute mu gihe nk'ubu Nyama wo kumva yavuze ibintu bisa no gutuka Mimi hanyuma wabyumvise mu gitondo ku mugoroba ugasha usanga bateramenya ahantu basohotse. Byo babisigura ngo Mimi aramaze gutahura akazi Nyama rimwe ariko we nturagatahura. Ivyo utaratahura byose rero nivyo utazi. Ntukavuge ngo ntibibaho. kabisa. Dore tubandanye. Tubandanye amakuru yacu. Asta official. Special driver. Special driver. Asta official. Ivyo ngo yaramaze imisi avugwa ko Yagiye ahabona. Yagiye habona mu yindi shusho kubera ko kumbure Nyama yaje kubivuga ko byinshi aranabisigura bisigura ko byari mu bwongoshwa ariko Nyama arabivuga mu buryo bunini. Ikintu gisa n'ikitishimiwe wanashaka n'abantu bamwe bavuga ati ukuntu no gufukura umuntu ati yarengeje. Mugabo je ntihuse ikintu nk'iki simba shaka ko tunagiteba ko cyane ko twagiye tukivuga no kuvuga ngo uriya mwigeme uyu mwigeme Asta Nahimana ivyo bavyaramushikiye byose niyo mpamvu tutatinye kureka ngo banabivuga. Niyo mpamvu mba ndiko ndavuga ngo je sino kwagira abantu bashafuza umuntu ngo canke ibikini biki no icyagiye kuboneka coco je nashaka abantu babanze bumve version zose na Asta wanashaka ni yashaka zovuga ashatse nabireke kuko umuco uwa umeze nk'uwagiye habona uhereye ku mvuga abandi bashe bagiye bakoresha ukaraba mu commentaire y'abadukurikirana ukaraba n'amafoto yagiye arasohoka. Kino kintu cyatanze ikintu kivuga ngo sinzi ko ravyo mu commentaire y'abantu uyu mukobwa nta kosa yigeza gwamwe, nta kintu cyitwa ubuhumbo yo kwagirizwa canke inderonke ahubwo nk'abandi bose nk'umukobwa yari yujuje imyaka byarashitse arakunda akunze ashobora kuba ahubwo twovuga ngo yagize imyaka mu rukundo yararimo ariyo mpamvu kumbure hariho ibitabandanije nubwo we atarigera yemanga ngo ibi bintu byarapfuye biherera mu nzira, inkwano zaratanzwe urukundo rurapfa. Ivyo rero tubimurekere ariko kandi iyi dossier nibaza yuko yavuye mu nzira kiretse ubwiwe avuze kiretse ubwiwe nimba yo bavuga ati je ndafise ibindi bintu nshaka kuvuga kwa bino bintu ariko gusa tugerageze ntituze turajya umutima bashiki bacu ntitube ababasambura tube ababubaka. Biranashoboka umuntu akaba yaritwaye nabi muri kahise nimwe namyimvuga, biranashoboka umuntu akaba atameze neza mu bundi buzima busanzwe ariko mwico mupfana bano bakinyi ba filme ni filme babahereza none nimbi waba amatara yacitse agatsitara ku mubanyi ivyo we birakuraba. Reka tubarabe bamaze gushika mu kibuga ni kujya kwa football nimba inyuma ya match witwa uyu muhungu nkunda wo muri Real yitwa gute simvuga uwundi Vinicius nimba nyuma yaho acaja guterana ingumu nimba nyuma yaho acaza gukina kanjenje muri boîte ibyo burya ahanini abafana ntibibaraba baza gusubira kumuraba yagarutse muri tele bitavuze yuko ari uko abantu ko bafavoriza mu makosa ariko tuze turaraba abantu ico duhuriyeko aba arivyo tubaraba. Ni Asta ari no mu bihe byiwe byiza ubona yuko muri warubizi aguwe neza no mukobwa uravye kumvuga ngo kumenya uburyo bariko baramudandaza uravye ibikorwa basa n'abagize n'abariko barasohora ubona byatengiye guca kuri telebeme buraza kubitubwira neza. Asta ubuzima bumeze neza nitumutega iminsi habwo tumwipfurize ibihe byiza tumwature kwineza ishobora kubimurindiriye imbere akagera ikirenge mu cabakuru biwe akomeza gushininga akagera kure cyane. Twari kuvugana na Mimi Mireye kuri telefone kwa mutoye twamuronse kabisa ubona yuko yazindutse mu bikorwa byinshi arimo hakujya hanze y'igihugu atubwira ngo turaza kuvugana ariko twakomeje kumubura ku murongo ariko mushonje muhishiwe nyuma ya hano umwanya mutoya haba mu biganiro bisanzwe canke muri special driver tuzakira Mimi muzomwumva. Filime nshasha y'umugwi wa Rubizi twari ko turavuga ari nawo Asta arimwo izina rya filime yabo nshasha yamaze kuja ahabona yitwa gute? Filime bayise Ikinege. Fridore vuga gose no filime bayise Ikinege. Filime yiswe Ikinege.
ndibaza twesha ikinege series kuko iri muri za filime z'urukurikirane. Ikinege series akantu karavugitse Karavugitse. Ikinege series filime nshasha warubizi igiye kuzana mbere yatangiye gusokera ahantu hamwe muga mutarayibona aho mwama muyirabira yitwa Ikinege. Ako ka series kiyongera ko kugira mwumve yuko barabaha episode 1 babakubita episode 2 inabandanye kugeza igihe tutazi izoherera. No cinema ubu tuvugana bashatse bashobora kuraba kumbonesha kure y'igihugu mu mwanya wagenewe cinema bazoyibona iri kirahaca. Umwanya igiye gucira kuri YouTube ya Warubizi Movies twavuganye na CEO yatubwiye yuko baraza kumenyesha umunsi abantu boyitegera ko izohava isohokera. Sinzi ko ufise ikintu uza kuvuga kuri Warubizi. Ikindi novuga nuko bariko barakora kandi nyene baranamenyesha abakunzi ba filime zabo yuko ino filime nayo ifisa kandi kabijya kayo atandukanye n'izo abazi iminsi bariko barakurikirana rero uko kwitega ikintu ciza kandi kirimo na message umuntu wese ashobora kuzisangamwo akagira icyo akuyemo. Tukivuga izasohotse n'izindi ziri hano uwitwa Mwarimu Augustin nawe nyene filime yiwe iri hanze. Gusa ni filime imeze nk'iri mu gifunga abantu batarabona neza. Ino filime uravye hirya no hino iri kirakirwa gute? Kuba maze kuyirabira kwirakirwa neza ugereranije n'ivyo yari amaze gusohora na Mwarimu Augustin ubwiwe aravuga ati uko biri kose ndashimira abakunzi ba filime yo Burundi urukundo muri ko muranyereka mu gushigikira ibikorwa byanje usubiye inyuma ukarabe ivyo yari yarakoze filime nke zari zimaze gushikana nk'ama views cyane n'ama commentaire ntayo afise no munsi. Episode ya mbere yamaze gushikana ama views ashika ku 5,000 birenga ariko izindi usubije maso inyuma zari bwashikane ico giharuro. Kandi n'abariko barayira baravuga ati kweri hariho akandi kabijya ari muri iyo filime. Ni ikintu cyo gukeza urabona yuko yanakoze lancement officiel ntiyaramenyereye abikora cyane kandi nkuko bivuze urabona yuko hari itandukaniro y'izindi filime yagiye arakora kuko ino novuga yuko iri ku muvuduko. Ni filime yanabonetsemo amwe mu maelema akomeye muri ino industry harimo umusore wanje the really bad man in the building bamwita Izo inabonekamwo uno mukobwa uno munsi ahubwo ari wari karafatwa nk'ikinege. Urazi uburyo afatwa nk'ikinege ntibantahure nabi. Filime yabo basohoye yitwa ntibirasohoka ine turiko tavugiye gusohoka yitwa Ikinege ariko iramaze gusohoka ngo kitaragera kuri channel. Je naravye agace gatoya mbona afite uburyo yatangiye kubonekamwo ameze nk'umwana w'ikinege mu rugo rwa cinema mu rugo rwa filime bariko yatangiye gusohoka. Niho navuga context film irimo mbe ndavugishwa ijya cinema ishobora kuzerekana umupasono yitwa Asta ameze nk'umwana w'ikinege. Je nico namaze kubona. Je burya ndaraba ikintu nkikanga ngo gishobora kugenda uko. Rero nako ndavuga kuri Mwarimu ino filime yiwe irimo Izo Praise yanabonetsemwo uwitwa Asta mu buryo navuga surprisingly niko bavuga mu Congereza mu buryo menga ntibwari bwitezwe cyane. Filime y'u Burundi kabisa uravye abakinyi bariko barakora hirya no hino ibikorwa birahari ubona yuko n'uwitwa Mr. Sami yakuye amaboko mu mpuzu aravuga ngo ndabahata sinema inyuma y'iyindi ndabakubita filime havamwo haza n'iyindi kugeza n'igihe uno muhungu ashobora kurira indege agaharuka mu gisagara ca Bujumbura yijabukiye hakurya canke iruhande ya Tanganyika. No mutipe rero byatanguye bavyitwa ngo ni komedi. Reka Sami rero je nubwo ntovuga ibindi byose Sami n'umukozi yawagaye ibaza Sami ushobora kubona Samarateye ubwoba n'ikipecho ibaze umuntu bashobora kuba ariko arasohoka seri ikiri hagati ukabona gukubisa yindi ukabona yakinye mu yindi ukabona amatiti akagucanga none fati yihende kiyi. Jesami kuva narogise nimero yiwe muri WhatsApp nta masaha 28 arahera ntabonye ikintu ndungikiye kandi ndakirabye ituma bari comedy kumwa ruvuze atuma bayagiye mu kinama kugwana n'umuntu mugabo hari igikorwa gishasha bayagize cyano yiwe ntiyigera isonza. Uwo niwe twita Sami official himself. Samweli niyo mazina yiwe. Burya Sami yitwa Samweli.
Samuel nane ngugiye muganga Samuel umugabo bugiye yanize gutera inshinge Suweze mfiri naravyumvise yego ngo ni muganga kweli muganga Samuel we Samuel ewe Samuel nawe sinzi ko yabwiye iyo ndirimbo ngo mwana wanje sohoka nkwereke yari Abrahamu rahaba ziriya nyenyeri n'urubyaro niko ruzongana ndazibona gusa nuko press yaciye muri Sunday school za mu Rwanda ndazibona yewe Burahamu nawe mwana wanje sohoka nkwereke raba ziriya nyenyeri n'urubyaro niko ruzongana. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Mwaba mwiziki Matayo igiteke prese nabyo. So barova kuri Sami ni Sami ubu tuvugana yamaze guhaguruka mu gisagara ca Bujumbura ari kumwe na timu yiwe. Timu yajanye ni bande? Yajanye n'uwitwa DJ Anita Bukeneza Samuel Bukeneza bari kumwe na Ciza bari kumwe na timu ya team bari kumwe n'abakameramani babiri b'injyamunyu. Sami agiye mu gihugu ca Tanzania neza na neza Ikigoma. Vise n'amakuru ko ashobora gukorana n'umwe mu ba legend bakoze film iramenyekana gose uno musaka bayibereye Ikigoma novuga twafata tuvuga ngo ni ari mu zabukuru muga aracari muto umwe mu ba yitwa Musa Banz umwe wano bakoze amafilme akunzwe cyane afite filme yamenyekanye cyane muri Tanzania inyuma y'abantu ze yaba uyu muhisi Kanumba gato afite filme yakunzwe cyane yitwa gute yitwa The Game of Love niwe yayanditse aranayibonekamwe uzobona izatangurwa n'akantu kavuga ngo Musa Banz Films uriya rero mutipe ngo bashobora guhora muri filme Ikigoma nico kijanye Sami gukora hariya ino cinema niri mu Kirundi Sami twavuganye twavuganye na Sami turaza ko mubumvisha kuri telefone ariko avuga yuko uburyo bagiye kwagitinga mu Giswahili amaza tuwitwa DJ Anita ataweza komenga manutse hirya yejo ataweza kwe umuntu yitwa Ciza na za comedy ziwe twabonye mu ntore nindi muka Sami no hano hagufi muka ntibinavuze rega yuko imvugo kiraza hano zose zivuga Igiswahili cha Tanzania Kigoma muka Kigoma rero communication ishobora kukunanira uvuze Ikirundi barakumva barari benshi b'abarundi abaha bose hajya ahantu barahuze benshi. Okay twavuganye na Sami ku murongo wa telefone ubona yuko no witwa JJ Anita nawe nyene yagize icashikirije no kubijanye na nyama tunavugana kandi no witwa Ciza. Yero Mr. Sami. Bwana Sami. Network ziranze. Oya agenda ko ndakumva sinzi wo kunyumva. Okay twagiye nkaho uri recorded. Yego. Sami umeze neza? Ndashima Imana pe meze neza pe ndashima Imana rugira byose. Sha mwana twaburanye kabisa nimburi kurasarura imiceri Bubanza nivyo ntahaze mbe umuceri ureze. Umuceri tuko turatera ahubwo nubera mugabo bivana na nigice hariho aho umaze kwera n'ahandi tuko turashira mu tumbere. None urazi impamvu nkubwiye ivyo bintu nuko numvise yuko ari we mukinyi wa filme wa mbere urimo imiceri myinshi. Urabugemurire umuhungu wawe Diki Kigoye kiramwishe. Yatarabizi uno mugawati ukora wonyene atabindi bintu uko tembere. Utegerezwa kuvanga shasi numvise ufise n'imodoka nyinshi mwibarabara. Ngiriza rero amakuru yawe rero. Bibazo bure kutanchorera n'igihumbi. Neatari. So Sami amakuru mfise ni yuko ngushobora kubuhagurutse mu gisagara ca Bujumbura ugiye he? Yangiye Ikigoma. Yangiye muri Tanzania Kigoma kugirayo fikiringi haro abarundi babi Kigoma bashoboye kuduhamagaza tuje gukora filme. Wow.
wa mugabo ko hagurukanye izindi nguvu hano uriko uradukubita amaseri udukubita n'ayandi none burajabutse Tanzania. So nukuvuga iki nico gihe cyo kwagura kuko arona filme ya Kiswahili imeruka gusohora rero abatanzania bavuze ati reka tuzi abarundi nyene tuzokore filme iri mu Kiswahili rero twace tugenda na team n'abantu bake majanye kugira ngo ati tugende gukora collab n'abatanzania Kigoma. Nukuvuga ntugiye wenyene ujanye na team? Yes, njanye na team tugiye turi abantu bashika kuri batandatu. Uwo batubwira niba atari banga? Tujanye na Bukeneza, Anita hamwe na Chiza n'abakameramani babiri. Wow, kugenda mutari kumwe na Kanyana kucumenga habayeho kwibagirwa no gukumira. Kanyana misi yose tuzokwama tujana, niko tujana n'abandi kandi si filme zose dukinana na Kanyana nawe si filme zose dukinana nawe. Nawe ariza kina natwe tugakina time. Ino ni team. Nako ari umugore n'umugabo nabwo ari famille ngo y'umugore n'umugabo iyi ni team. Cyangwa ugomba kubatiza Jeje Anita. Jeje Anita ngo badafubatize muri menshi. Diko. Neza none so hari sezo twakinye Kanyana atari muri twabukiye neza yamaze ikintu cy'imyaka 2 kandi yarayitinze. Yeah, for sure. Nindi bitumwe mu rukundo zirahari nyinshi cyane. Okay. Rero niyo mpamvu tugiye muri iyo collab kandi nta Bukeneza arazi cyane Kiswahili kizaratizi alitarakizi so kuvuga niyo mpamvu tugiye. Ina maana mutaakte kwenye lugha ya Kiswahili? Ya tafti kwa lugha ya Kiswahili, Kirundi kitakuwa kichache. Lakini lugha ambayo tutatumia sana ni lugha ya Kiswahili. Mbona ngumu sana? Jeje Anita ataweza kweli? Anita anajitahidi. Nimkupatie muongee kwa Kiswahili. Hapana, nisimwangushe bwana. Usimwangushe. Mubatakizi ndimwo ariko bariko baraciga. Urakoze cyane ya kirimi lakini cyambere twabarundi turi turamenya cyane ibivuba. Nukuvuga rero ino collab muraza kumara ikiringo kingana gute abantu mugiye gukorana ubwo barafise amazina? Abantu tugiye gukorana nta mazina maremare bafite ahubwo twebwe ikintu cyambere kwanza no gufata kwanza Burundi tukabuteza imbere tugateza imbere filme ndundi. Barafite amazina so tuzomara ikintu cy'iminsi ishika kuri 5. Ego. Wow. Hari ikintu ubona biza guterera kuri career yawe cyane nka team muri rusangi novuga ngo bigirira indi tafari biza gusiga bishize ko kuri no cinema y'u Burundi iri kiratera imbere? Ikintu cyambere kwanza buryo umuntu arinze ajabuka igihugu iyo abari terambere rya mbere kuko ikigoma ro abantu batatuzi nibamara kutubona cyangwa nibamara kubona dukoranye n'abarundi bari yari yamwe n'abatanzania hariho abantu hariho abafana hariho n'abasubscribe tuzokungu hariho abatanzania batazi ko mu Burundi bakina filme mugabo turashwa urujya turonse n'abantu 100 cyangwa 200 baba Tanzania bakamenya ko mu Burundi ari abakinyi ba filme biba bihagije. Ni nyungu. Wow, kabisa. Sami sinze ko arakantu wobwira abakurikiye Special Driver muri uno mwanya hanyuma duce tubareka mu bandanye urugendo. So ikintu cyambere twegoma tubabwire babandanye bakurikirana filme bita Akamanyu kumushaha nizere ko babonye yuko habaye ininduka y'abare amasanamu y'abari ya acting so amasanamu meza amajwi meza histoire nziza uko twakinye neza tubasabe babandanye bayikurikirana ndetse n'umuzi w'umusaraba so bitege bishasha kuvuga ngo aracyari ibintu bishasha cyane so turafasha urugendo tugiye kwa mutimu Chiza yashatse kuramutsa abakunzi Chiza Yana kizazi sana na nyama yaragukeje nibwo bwa mbere avuze cisama ko akubisa hababara koze igikogwa. Yemwe namahoro muraho murameze neza. Muraho bwana Chiza. Yego natwe turameze neza. Ubwa mbere mu mateka ngugiye kwambuka Tanganyika.
yo Tanganyika uno munsi ndayivuka waraye. ese ci hajya wewe uzi ibihugu bingahe? Jewe nzi Kongo hamwe n'Uburundi ibyo ndabizi. None ngiyo na Tanzania iragiye ko mapema sana rero ndi mwitwingi zimwe za mbere zibaho. Ciza je ndashaka kuguha gift nyuma yo kunyishura ikibazo ngirenda kubaza. Yego mbaza. President wa Tanzania twari uno munsi yitwa gute yasubiriye uware yitwa gute? Gift ya 50,000. Umukuru w'igihugu ca Tanzania uno munsi yitwa gute amazina yose yagiye ku ntebe asubiriye witwa gute? Ciza vuga ngo Jarive. Yewe izina rimwe gusa irya kabiri rirantakaranye. Urumva rero gift yanje urayihombye. Yoyaje nimba ari Suhuru Samia. Uri kurabaza Ciza nakumvise uri kurabaza abantu muri kumwe. Nta numwe niko ndabaza ahubwo bariko barantelefona umbiriza. Agakazi kiwo gataha. Ci munsubize Sambi. Hello. Ewa namusaza nabipfuriza urugendo rwiza Imana ibarinde. Murakoze cyane namwe mugira wo muba mubabo. Ariko jeje anita ngo abakunze ba Special Drive bashaka kuvugana nawe. Sinzi nawe ko ari okay. Hello? Oui, uraho? Umeze neza? Turashima Imana. Ngugiye gukina filme mu Giswahili utaweza kweli? Ndabishobora no subwowe windira gusa. Ndakubwira akajambo mbwira mu Giswahili. Oya ntumaze ibibazo byo mu Giswahili nzokwereka gusa ibyo ngiye gukora muri no mwanya sinkeneye kwereka ko ndabishobora ko nzokwemera. Oya nagomba umvugira akantu kavuga ngo numva natangiye gukumbura abafana ba filme y'u Burundi. Mu Giswahili. Icyo nzi gusa nuko nagiye kure yabo niyo ngeze basanga. So jeje havuzwe byinshi mu minsi heze kugeza igihe inyama byo yavuze nibaza woba waravyumvise wavyakiriye gute? Nana byakiriye nabi kwera. Wavyakiriye nabi gute kandi we wavuga yuko ivyo avuga abifitiye n'ivyemezo? Abifitiye ibyemezo. Yego sinzi ko wakurikiye ikiganiro. Bambwiye no kwa opeji ukaba atakimenyetso kigaragaza ko ikintu ari ico. Atari cya kintu werekana nimba ari video cyangwa ifoto. Ntabwo bari we avuga ko yagiye ahantu yicara ahantu. Bakamubwira akumva inkuru ziwanje. Yego bariko baravuga. Mugabo rero kumva ikintu atacyemeza atawudio wafashe yabo bantu cyangwa bakwemeza ko icyo kintu nacyo cyabaye. Ibyo oya nta sense biba bifise n'imbere y'abantu kandi Imana iramubona arambabaje cyane kuko urumva ushaka umuntu mwakurya kandi ndahamya neza nta hantu yabyumvise. Hoba hari ibindi bintu mwari musanzwe mupfa kugira gucafuza? Okay, wobwira iki abarundi benshi n'abafana bashavuye bavuga bati jeje anita twakunda ntitwari tuzi yuko afise ingeso mbi bigeze kwa runo rugero? Ndabizi benshi barambonye nabi baranyumvira ko babuzi nuko ameze mugabo siko biri jewe nta nzoga cyambere cyose cyaka bintu gusa ntacyo ushobora gukora cyo kujya kwicafuza gutyo kuko sinigana. Kibagiwe cyo n'inzoga kuva mbaho kuva mvukana nakuriye mu muryango kandi inzoga nta nzoga ndigerana. Rero byarantangaje cyane sanze bako baravuga ngo mpendeshwa n'inzoga bad vraiment. Uramutse unahendwa ubohendeshwa n'ikindi kintu maybe? Nibaza ko byo cyangwa izo nzira. Nibaza ko byo cyangwa izo nzira vraiment kandi nyama
nyene Imana iramubona kandi azaragira amajambo ashobora kuvuga imbere y'abantu kuko hariho n'ababona ko hariho igihe abona yuko bariko baramusapotinga bamushyigikira kuko ariko aravuga ariko bamukora ubugono kuko biragaragaza ko umengo ni umwana atarezwe kandi ashaka ahinduke kuko ntawe bizomushikana ko amariko aracakuza aho bakorana isi irazunguruka ariko dushobora gusanga ejo canke hirya ejo akeneye babandi yacakuzanye kabisa jeje ndabipfurize ibihe byiza Imana ibazigame mukore bikunda nibaza yuko nyuma y'iminsi Sami atubwiye tuzongera tugasubira muri Burundi industry muri Urundi Wood tumeze neza cyane nta kibazo muhezagirwa namwe akatubwira bless my sister man navyumvise kabisa reka turindire umusaruro w'ivyo bagiye oya wumvise Sami akana herejeko ati nimba hari ibyo twakoze je nico natahuye bakabikunda ni gusohoka igihugu ukakoresha amafaranga ukagirana nuko tugiye kuzana ikindi kintu kirenze icyo twigeze kubaha kandi twerekane yuko no mu Burundi turiko turakora kandi ifilime yacu igomba no gusohoka no hakurya y'amazi ni Sami agiye kandi afise filime hano nshasha imoto bushasha abantu bariko bararaba yitwa gute akamanyo kumutsema Frido ndagushimira cyane ego twabanye neza ariko nkuko bisanzwe utwibutse zimwe muri filime zigiye gusohoka hari All Stars All Stars bakora yibabwiye irimo benshi irimo Izo Chris irimo Kadoravel irimo Amede irimo X-Ray Bam irimo Shaggy n'abandi bantu benshi bakigizwe ibanga bagiye kuyibonekamo iri nimwe muri filime y'amateka mukuye kwitega ya All Stars n'izina ryayo mu masaha 96 riza kuba ryamaze habona intore nindi bayitege intore nindi ati wamedova mwaduhendiye BMT mwaratubabaje humura amarira mwarize mugiye kuyahanagurwa intore nindi raje yiruka cyane mu mwanya muto yanavuganye na CEO wa BMT arambwira ngo bahumurize igikorwa mwakunze kiraje kuva muri Moria Channel TV ibigero by'umwigeme nayo ni filime iri ku muryango rikiradodora cyane mbere baravye nabi ishobora gutanga zino zose turiko turavuga umugwi mushasha Max Shadow TV nyuma y'igihe bakora comedy n'abanyana bagiye gusohora filime yabo yitwa Umuhuza w'urukundo nyuma y'umuhuza w'urukundo mwitege cyane kuri channel ya Warobizi Movies filime yabo yitwa Ikinege ndabashimira cyane bakunze ba Fresh TV wari umunezero ko bana namwe twizera yuko mwakunze kino kiganiro byimviro byanyu turacabikeneye Bwana Freedom nkuko bisanzwe ndagukora mu ntoki nkakubwira ngo shout out umusaza twabanye neza nizere yuko no mu ndwi ikurikira ibintu bizoba bimeze neza Imana iguhe umugisha wongererwe inguvu bibandanye gukunda cyane twubaka umunsi ku munsi amen ndabashimire namwe everywhere you are turabakunda cyane kudesha po kuri wewe atakutagira kugira tubane neza muri no special drive ndamushimira kandi my young brother Press Keys ubona yuko abahagaze neza umunsi ku munsi akora kugira tubandanye twubaka Burundi Industry 257 Films igere kure cyane dukubite za Nollywood dukubite Bollywood dukubite Hollywood why not binabaye ngombwa no kuri Manse tuzogerayo turabakunda cyane ciao ciao and hasta la vista. Fresh TV, we shine to progress. Special Driver. Special Driver.